Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu cete kigira kabiri Paulo yandikiye Ab'i Korinto igice cya 5 umurongo wa 20 haravuga ngo nico gituma turi numwa mu gishingo cya Kristo, Imana isa n'ibingingira muri twebwe. Turabinginga mu gishingo cya Kristo, mwuzure n'Imana. Kuzura n'Imana niryo jambo shaka dusangire. Kuzura n'Imana bijanye no gutegura inzira y'Uhoraho, kuko kugira wiyuzuze n'Imana ukuraho ikintu cyose cyariye mu mutima wawe canke mu bikorwa vyawe cyagutandukanya n'Imana. Nitwo twadusozi, nitwo twaturambi Bibiliya itubwira two gusenera Imana kugira ngo bikunde Imana ironke ahica kugira ngo ize kubana natwe gukorera muri twebwe. Nuko rero kuva mu itanguriro Imana yaremye umwana w'umuntu kugira ngo babane ibihe bidashira, ariko icyaha kimaze kuza mu isi umwana w'umuntu atandukana n'Imana. Kera Imana yahoroza mu itongo ku mugoroba ikaganira na Adamu na Eva, ariko icyaha kimaze kuza Adamu na Eva bumvise ijwi ry'Imana barinyegeza, uko hari hamaze kuba ikibatandukanya n'Imana. Utwo dusozi, iyo mirahambi nivyo vyaha biba muri twebwe bikabuza Imana kuza gukorera muri twebwe. Ubikureho rero kugira ngo ushobore kuzura n'Imana. Ariko kandi ntushobora kuzura n'Imana utaruzura na mugenza wari hafi yawe. Mbega ukwegereye inshuti yawe muruzuye? Kuko nuzoza kuzura n'Imana utarabona na mugenza we mutuzuye. Ni witunganye na mugenza we mubanze kuzura imbere yuko wuzura n'Imana. Biradukwiriye yuko twuzura n'Imana kugira ngo tubandanye kugiranira imigenderanire myiza, na cyane cyane tuze tubane ibihe bidashira.